wowe utahura ubuntu wagiriwe n'Imana kuba uri kurangiza uyu mwaka uri muzima kandi witegurira gutangura uwundi. Wowe ufise umutima wo kunezerana n'abandi muntu mbere yo kurangiza uwo mwaka no gutangura uwundi neza. Ikigo Disara gisanzwe gifasha abagendana ubumuga n'abatishoboye kiramenyesha uwo wese yifuza kwipfuriza Noheri nziza n'umwaka mushasha abagendana ubumuga n'abatishoboye bafashirizwa muri ico kigo. Kwipfuza kugira icyo akoze yoshika ico kigo gisanzwe gikorera. Ico kigo gikorera mu ntara ya Hello everybody, welcome to Nziza Champion TV. Kora bagiye ko zokoma tubazanira vyiza. Uno munsi murabona ahantu turi. Hariho ikintu cyahabere ni Prophet Claude niko batubwiye. Hanyuma Eglise asanzwe serukira Nuru Miracle Center. Reka twashike hama twumvirize ikibagenza uno munsi. Mubandanye mudukurikana nkuko vyama twarabiye ko twama tubazana vyiza. Uno munsi uri hejuru twakiriye umushitsi w'iteka umuvugisha w'Imana Claude Gatagaruka. Yariyumviriye yuko umwaka wa 2021 utohera ajasangiye Noheri n'ubunani n'abantu bato abakene babandi bita ngo ibimuga. Urumva yaje rero gushikiriza Noheri n'ubunani ku bantu bakenye, abantu bato mwabonye nabo ko baje ari benshi cyane gose. Nk'abarongoye ishirahamwe Disara icyo gikorwa mwacakire gute? Yo Disara twakomye amashi, twavugije impundu, twashimiye Imana kubona habaye abantu nk'aba bibuka abantu bagendana ubumuga, abakene, abantu batishoboye. Twakiriye neza cyane. Twebwe nkuko kuko nibikorwa bya buri munsi. Amfete kuko ari ibikorwa bya buri munsi nashoboye gutegura uno munsi mukuru. Ndavuga yuko uno munsi mukuru wa Noheri na bonane navuga ati ntegerezwa kusangira n'abamugaye n'abafakazi n'imfuvyi kugira dushobore kuryoherwa hamwe nabo nyene bashobore kumva yuko bariko baranezerwa kuri uno munsi mukuru. Ego ni ibintu byiza cyane birahimbaye ibyerekana ko amahoro n'umutekano biriko biragaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho amashengero atanguye kwiyumvira gusanga abene gihugu mu mico itandukanye, abagendana ubumuga, abakomeye bagasangirira hamwe bakipfurizanya imyaka mu mwaka mushasha. Ibiza cyane twashaka kurarika n'abandi bose mene mashengero atandukanye uko ari kose koza aragendera intara, imitumba, makomine kugira ngo baze baripfurizanya umwaka mushasha baganira nabo basize hariya uko bari kose niyo bakengere ngo abantu ntaco bashoboye kuko nabo barashoboye bavutse nk'abantu nk'abandi. Ego nuko niko nabibonye kandi ni byiza cyane. Ku izina ni Mbaza umutima Isayi, abandi chef de zone Gasenyi muri commune Nziza ya Buganda. Nukuri ibikorwa byari byo kwishimira kubera yuko twari turamutse turonka abashitsi babakozi b'Imana aho bari baramutse baza kutugendera kwishira hamwe rikorera ngaho iwacu gikigo Disara, maze bakaba bari baje kuraba abana basanzwe bakurikiranwa kuri ico kigo nyene bagendana ubumuga. Hasigaye byari byo kwiratira kuko niby'imbona karimwe ngaha muri zone yacu ya Gasenyi muri commune Buganda, kubera yuko ni ryambere twabonye mushobora kwegeranya abantu bangana gutya, ndetse akaba ari n'ibintu twokwishimira cyane twongera dusaba yuko n'abandi bakozi b'Imana n'abandi bagira neza boshobora nabo nyene gukubita agatima mpembero bakerekana umutima w'ikigongwe nk'uko aba banyakubaha abandi bakozi b'Imana batugendeye n'umunsi babigenjeje. Murakoze. Nukuri ko Imana iki kigo Imana ibahezagira ahubwo twasanze n'abantu nyene bakwiye gufatanya n'abandi. Twashimiye yuko ko tuza gufatana nabo kubera ko niduheze uyu mwaka mushasha bibone yuko ko bari bonyene bamenye yuko ko barufise abantu babashigikira bari nyuma yabo. Duheze 2021 dufatanye mu kantu gato dufise dufashanye kabisa. Ndagishimye kabisa abagendana ubumuga nta numwe atashimye, kandi nkashimira
n'uyu mupasiteri Profeta Gataka Claude yaje kwifatikanya nabo kugira ngo abagirire umunsi mukuru. Nukuri twamushimiye, ndizeye ko nta numwe yigeze yidoga. Abagendana ubumuga bishimye, bafunguye, baranezererwa, eka n'ubu bavye baratayaya. Igikorwa bata cyabaye cyiza cy'uyu munsi. Twaryohewe cyane kuba twibutswe nk'abagendana ubumuga, mukatwibuka ko mukadutuma tugakorana tukayaga neza. Ikintu cya mbere cyaturyoheye nuko mwatwegeranije abo tatari tuzi tukamenyana. Ego mwakoze cyane. Je cyanyoheye ni mvise ijambo ry'Imana kandi arenda haga n'agafanda gakubiseko basha hano mvubuda emwe ndigeshe gwede. Nanezerewe cyane kungene uwo muntu yigoye akaba yadufashije. Jewe nkaje ku ruhande rw'iwanje uyu naramujyanye hari Bujumbura kuri Sekizito, biranka birananirana baca bandungika Igitega najyayo buri kwezi njyayo mugabo ntacyo bamfashije. Icyo bamfashije kwabaye kuguranye n'izi ntoki, nta bindi bamfashije. Hama rero narishimye cyane maze kumva ko hari ikigo cyuguruwaha, kandi nukuri nanezerewe ukungene yadufashe. Nukuri yadufashe neza cyane. Uwogaya bari babandi nyene batigera bashima n'umunsi warimwe. Nukuri jewe ndashimye kandi ndakengurutse Imana imuhezagire. Kuri ahubwo twobanza gushimira Imana cyane yo yabonye ko bibereye igafirongora uyu mukozi w'Imana akaza hano kuri iyi sitade. By'ukuri twabishimye cyane, byimazeyo rwose yagize neza. Ahubwo twosaba uyu mutima w'urukundo yagiriye twebwe abagendana ubumuga azokwame abigirira n'abandi bameze nkatwe. Kumbure hariho n'abandi baba badusumbya ibibazo by'ingorane, azokwame abigira koko. Kandi dusaba n'abandi bipfuza kuba bogira umutima nk'uyu muntu yakoze kubikorera abagendana ubumuga. Twebwe kandi urabona ko aha mu Burundi twama twakumiriwe, twasaba yuko bodukuramo ibintu byo gukumirirwa tukishikira tukagira inzego natwe ziduserukira muri iki gihugu cyo Burundi. Nukuri twoshima gose byimazeyo, dushimira n'Imana kandi n'ubu turabandanije gushima by'ukuri. Imana ikomeze kubahezagira. Dushimire rero kandi na services we yemeye kuba yarashinze iki kigo. By'ukuri ibi byose turiko turabikesha we. Turamushimiye gose, Imana nawe imuhezagire cyane kandi akomeze nawe kugira urukundo koko. Imana ikomeze imwongere urukundo rurenzeho rwimazeyo kandi muhezagire, aronke ibyo atanga n'ibyo asigarana. Nuko turashimye cyane, Imana imufashe kandi natwe idufashe, tuze twongere kubona natwese tukiri mu mubiri dushima Imana. Imana imuhezagire cyane, murakoze. Yewe naryohewe ko mbona abagendana ubumuga babakoreye umunsi mukuru. Icyo ni cya mbere cyanyoheye. Icya kabiri cyanyoheye, nabonye abagendana ubumuga batandukanye tumeze ukundi kuntu, tugenda ukuntu. Urabona je ntambukira ku maboko kandi akaba ariyo ndisha. Nukuri nabonye n'abandi bagenda babura ukugene. Nukuri icyo cyanyoheye cyane kubabona. Nanezerewe kuri umunsi mukuru batukoreye wa Noheri. Jewe iki kintu kinyoheye cyane nuko twashoboye kwibuka ibimuga, abantu bamugaye. Nuko abotahura, leta igatahura umuntu yamugaye nawe kashoboye, ari umuntu ashobora nawe kwiteza imbere, bagashobora kubateza imbere, nibabatererane babafate nabi nkuko menga na kamaro bamaze. Barafise icyo bamaze, bagire impuhwe n'imbabazi. Amadini yose icyo yabwira nuko yotekereza ku bantu bamugaye, akareka gutoza ikigira 10 bafasha abantu bakomeye. Hari abantu bamugaye bakeneye gufashwa, bagakora bakareba bambura utugare bakabafasha, bakabaha imbago, bakagira n'agafashanyo z'abarabaha kuko hari abantu badashoboye gukora. Ubona tonyonga ni mashini idoda, bakareba ikintu bomufashisha kugira ngo azari ariteza imbere. Akamunda gateye abarongoye amashengero menshi, bobo bigisha urukundo n'impuhwe ijoro n'umutaga. Barabira akaroro kuri uyu mukozi w'Imana Claude Gatagaruka, wewe yemeye kuza agasangira n'abantu bagendana ubumuga,
abantu batishoboye, abantu ataca abaronderako nabo atari wacu boza baje n'ahandi. Dufise abatunzi benshi mugabo abatunzi bo mu mifuko ure nabo batunge ku mutima, bibuke abakene. Imana yonyene izobashimira. No tera kamo abandi bantu bise umutima w'ikigongwe boza bakagira nk'uyu mugambi umupasiteri Profeta Claude yagize akaza agashikira bino bimigambi kugira ngo nabo nyene babone ko ari abantu nk'abandi, babone ko bitaweho, kuko kabisa ko numvise watanguje kino kigo avuga ko azobafasha mu gihugu cyose, abiga bige bagira ubumenyi butandukanye, borore barime, eka ni ibintu byinshi. Nkaba no kwifuza ko abandi bafise imigambi kabisa w'ikigongwe nk'abandi bapasiteri boza bakaza bagendera kino kigo Disara cy'abagendana ubumuga kugira ngo babateze imbere, babone ko babitayeho ari benshi. Jewe akamunotera abantu mu bihugu bitandukanye mu Burundi no batera kamo yuko hari ibikorwa dutegereza gukora, nivyo ibikorwa dutegereza gukora vyiza, nivyo bizotuma tubona ijuru, kuko ijuru ntizoshobora kuribona mu majambo canke mu kugira nabi canke mu ngeso mbi. Ijuru tuzoribona mu bikorwa vyiza. Akamaro ndabateye nuko bogerageza, ntibisobanura yuko gusa ari iki kigo cya Disara cyonyene, hariho abandi bantu benshi bakeneye ubufasha, imfuvyi, abafakazi, mbese n'abamugaye bakeneye imfashanyo ari benshi mu buryo butandukanye. Kuko jewe ibi bikorwa ndabimenyereye, gufasha abantu batandukanye mu buryo butandukanye, mu bibazo bafise mu buryo butandukanye. Umuntu ntahura n'ingoga ikibazo cy'umuntu. That's why niyo mpamvu turi ngaha kuri uno munsi. Bwana Profete ntitworeka kubashimira, reka tubashimire cyane. Ego murakoze cyane, Imana ibahezagire cyane. Murakoze. English. Pourquoi vous avez pensé à organiser cette festivité? Parce que c'est le jour spécial avec les orphelinats et les handicapés. Parce que l'église Nour Evangelical Miracle Center, j'ai organisé la cérémonie aujourd'hui. That's why parce que je suis ici parce qu'avec l'organisation de la cérémonie. Merci beaucoup. Quel appel pouvez-vous lancer à d'autres pasteurs ou bien autres personnes concernant les personnes handicapées? Bon, j'ai lancé la communiqué tous les pasteurs et toutes les populations et les leaders et la nation, tout pour aider les handicapés et vous aider les problèmes et les vieilles. Yes. Merci. Tukiri ngaha gatoya Profete mutubabarire. Bon en fait oya ni bon. Sario ntuzi kibazo kimwe nagomba gushaka. Bwana Profete twagira tunababaze, ni igikorwa mwakoze mu ntumbero yo kwifuriza umwaka mwiza abana basanzwe barerewe makino kigo. Mbega iki cyumviro mwagize mubona hari icyo muyumvira ko mu mwaka uza cyangwa se n'indi myaka iri imbere? Icyumviro cyo gufasha jewe nakoreye hanze mu bigo bitandukanye nk'umukozi w'Imana. Ibi ni bikorwa biri muri jewe, ni bikorwa menyereye gukora. Base ke uyu munsi mukuru gusa ngize iki kigo mpana gifasha cyane mu buryo bitandukanye, mu bintu baba bakeneye, surtout mu bintu byo gufungura, mu bintu baba bakeneye mu buryo butandukanye. Kenshi turafasha kino kigo. Ça veut dire que ni bigikorwa novuga yuko kizobandanya muri jewe, naho kitazobandanya ngaka kirafite kubandanya handi n'ahandi ariko ni cyumviro gitanguriye ngaha kuri no